Havuzwe byinshi inyuma yaho umuririmbyi Umuzungu kuva mu gihugu cya Canada ashikiye mu Burundi bikanamenyekana ko azanywe no gukorana indirimbo na MELANIN BOY. Aho abatari bake basimbiye ku mbuga ngurukana bumenyi barondera izina ryiwe maze basanga uwo muririmbyi bisa nkaho atakigenda, kuko haba kuri Instagram canke Facebook uwo muririmbyi akurikiranwa n'abantu bake cyane. Ibaze nawe kuri Facebook akurikiranwa n'abantu 4,000 mu gihe ku rubuga rwa Instagram akurikira abantu 2,000, naho nyene bakaba biyongeye kuva ivyabo na MELANIN bitanguye kuvugwa cyane. Ndabaramukije nizere kandi ko mumeze neza. Muri kumwe na Didman Pro, ikaze mu kiganiro Ops Recap. Ikiganiro tugaruka ku makuru yagiye aravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Unkundire nkwibutse kuraba ko wahejeje gufyonda subscribe ku rubuga rwacu. Mu nkuru y'uno munsi turagaruka ku muririmbyi MELANIN BOY hamwe n'umuririmbyi Boy kuva mu gihugu ca Canada. Hitezwe indirimbo yabo vuba cyane. Mu gihe umuririmbyi MELANIN BOY aheruka gusohora indirimbo yise Kajanine, yiteguriye gusohora iyindi ndirimbo ari kumwe na Boy akomoka muri Canada. Ariko umuririmbyi benshi bakaba batigeze batahura impamvu MELANIN BOY yamwemereye korabo ndetse akamufata nk'umuntu adasanzwe, aho benshi bafatiye ku mbuga ngurukana bumenyi akoresha nka Facebook ndetse na Instagram akurikiranwa n'abantu bake cyane. Izo mbuga zikaba ari nazo zisanzwe zikoreshwa cyane mu Burundi. Ivyo rero bikaba vyatumye abatari bake bakomeza kwifatira mu gahanga MELANIN BOY ko yisuzuguje kubona hakora mu underground ngo nuko ari umunyamahanga. Bamwe bakaba bakomeje kuvuga ko hatabuza abana bafise impano zidasanzwe umuririmbyi yoba yarimye korabo hano mu Burundi. Abandi bati mbega wakanzwe nuko ari umuzungu cawumva ko ahambaye. Ku bijanye n'iyo nkuru commentaire zarabaye ikirenga hatandukanye, nyinshi muri zo zikaba zasa n'izitorohereza MELANIN BOY. MELANIN BOY akaba yakiriye Boy ku kibuga c'indege citiriwe Muriki ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatatu, nkuko mwabibonye mu kavideo umuririmbyi yashize ku rubuga rwe rwa Facebook kuri iyo tariki nyene. Anezerewe cyane ariko kandi asa n'utangaye. Boy abarashitse ku nshuro ya mbere ku butaka bw'u Burundi akuwe muri Canada n'umwana w'igitega ndi kuri yo yemeye, benshi mwamenye nka MELANIN BOY canke MELANIN Gusto. Inyuma y'imisi mike hatanguye kuboneka amasanamu barahatandukanye, maze ukuri kuramenyekana, ikizanye umuririmbyi w'umuzungu gitangura kumenyekana, ndetse abatari bake batangura kurondera imbuga z'uwo muririmbyi ribaye irya mbere bamwumva mu matwi yabo. Inyuma yo kumara imisi amwereka ubwiza bw'igihugu c'u Burundi, igikorwa nyamukuru carakomeza. Binjira muri studio batangura urugendo rwo gukora indirimbo, banatandukira n'igikorwa cyo gutunganya amasanamu yayo nk'uko bagiye barabitangaza ku mbuga zabo. Ariko kandi bakaba barashoboye gukora ibiganiro bitandukanye ku binyamakuru bimwe bimwe vyo ngaha, twavuga nk'isamirizi ADMC na Buja TV. Boy akaba yaranatangaje ku rubuga rwiwe ko aryohewe cyane kubona ko zama interview ku binyamakuru vyo mu Burundi. Muri ivyo biganiro MELANIN BOY akaba yaramenyesheje uko yahuye na Boy kuri réseaux sociaux, maze barayaga bahuriza ku kijanye n'ukuntu bokorana indirimbo, maze bagera ku ngingo yuko Boy yoza mu Burundi narirya atari bwahahonyoza ikirenge, eka Afrika yose akaba yarabaye hayumva ku matwi gusa. Imbere yuko Boy afata rutemikirere aza mu Burundi ku igenekerezo rya 17 akaba yarapostinze akavideo avuga ku rugendo rudasanzwe rwo kuza muri Afrika mu gikorwa cyo gukorana indirimbo na MELANIN BOY. Urugendo nk'uko abivuga yari yishimiye cyane, aho yanavuze ko ari indoto ziwe zibaye ukuri kuko yari yaravyifuje kuva kera. Muri ako kavideo akaba yarashizemo utu extrait twamwe mu makonsere ya MELANIN BOY, harimo n'imwe yakoreye kuri stade Intwari. By'ukuri bikaboneka ko uwo munyakanada yishimiye cyane kuza gukorana indirimbo n'icamamare mu gihugu c'u Burundi. You pull up, you did Burundi,
Puis il y a eu Shake That, le release que j'ai fait il y a 2 ans. Là, je pense que je vous ai dit pour un update. Dans 4 jours, je m'en vais de l'autre côté du continent pour faire une chanson avec quelqu'un de plutôt connu en Afrique. Vous vous demandez c'est qui? On se voit dans 4 jours, Gusto. Niwewe Gusto? Nijewe David. En tout cas, je vais l'apprendre dans 4 jours. Nkundira muri kino kiganiro tumenye mbega Did Boy yavugishije abantu ku nshuro ya mbere aza mu Burundi ninde. Ico ngusaba no gufyonda subscribe utibagira gushirako jeme ndetse na commentaire yawe maze dukomeze. Amazina yiwe y'ukuri ni David Royard, akaba asanzwe ari umuririmbyi, umutamvyi, umukinyi w'amafilme kandi akaba anakora amafilme abo bita aba filmmaker. Azwi cyane kubera ukuntu adatinya kugerageza ibintu bishasha no gukurikira ivyiyumviro vyiwe atabwoba. Si umuntu arota gusa, ahubwo ni umuntu akora kugira ashike ku ndoto ziwe. Yatanguye gufata akazi kiwe nk'umwuga kuva kiri mu myaka ya 20. Yavukiye mu gisagara gito ciza kiri mu burengero bwa Quebec. Yatanguye kumenyekana igihe yerekana impano yiwe mu gutamba mu mahiganwa yo kw'ishure rya secondaire. Ico gihe abahinga mu bijanye n'amafilme baramubonye bituma aronka amahirwe yo gutangura gukina amafilme. Muri ico gihe nyene yari karakina basketball mu mugwi ukomeye wo muri Quebec witwa Team Quebec, bituma akunda cyane kumenyekana no kuba ku mugaragaro. Kubera inyota yo gutera imbere, yaciye aja mu gisagara ca Sherbrooke kugira arondera amahirwe mashasha, ariko nyuma yaciye aja i Montreal, igisagara kinini aho yabonye amahirwe menshi yo gukura no guteza imbere impano ziwe. Ageze i Montreal, yatanguye umuziki, asohora indirimbo 2 za mbere, ariko nta kintu kinini vyahinduye, ntivyagenze neza nk'uko yabishaka, ariko vyaramwigishije ko umuntu wese ategerezwa gutangura ku ntambwe ntoya. Kubera kutanyurwa n'ivyo yashitseko, yafashe ingingo yo gukora umugambi witwa Did Boy Ivyo. Uwo mugambi wari uwo gusohora indirimbo nshasha buri 2 mu gihe c'umwaka wose. Izo ndirimbo yazikorera mu cumba ciwe. Ivyavuye muri uwo mugambi vyari vyiza cane, kuko yageze ku bantu benshi, aronka streams zirenga 300,000 ku ndirimbo 27. Ivyo byose vyinshi yabikoreye mu cumba ciwe kandi rimwe na rimwe no mu modoka yiwe. Mu nyuma hamwe n'umugenzi wiwe Zakari La Chance bashinze ishirahamwe ryitwa Rise Productions, rifise intumbero yo guteza imbere impano no gukreye ibintu vyiza. Ugerageje kurondera vyimbitse ku bijanye n'uno muririmbyi, urabona ko inguvu nyinshi ziri mu bijanye n'amafilme, aho haruhande yo kuyahinyanyura asanzwe anayakina. Mbega wowe indirimbo yabo yiteguriye gute? Mbega aho uremera ko hari ico bigiye gufasha umuririmbyi w'umurundi MELANIN BOY? Areka ndagushimire cyane kuko waduhisemwo, ariko wibuke kuraba ibindi biganiro twagiye turakora ku baririmbyi batandukanye. Wibuke gusiga ko commentaire yawe, utibagira no kutubwira umuririmbyi wifuza ko dukora ki kiganiro. Aha ni kuri #, mwari kumwe na Didman Pro. Ndabakunda cyane.